mu kwibukanya kahise k'igihugu cyane ibyabereye ngaha mubona ariho biyita ikiganda. Rero nk'uko muhabona nuko ari ahantu heza cyane, hari ibintu bitangaje bitandukanye n'ahandi hantu kumbura umaze kubona. Aha bahita ikiganda. Ikiganda rivuye mu kuva kugandagaza. Niho umwami Mwezi Gisabo yakunda kwibera kenshi, kandi naho yahuri n'Abadage igihe basinya y'amasezerano ya Gahotoro yari kurira Abadage kuba mu gihugu ariyo bita Traité de Kiganda. Icyambere mu mumenya murana hamuhagaze. Tucinjira juste baratwereka ingene Abadage binje mu Burundi ko bitashobotse byorohera Abadage gushikira Mwezi Gisabo. Murana kabarabara ingene kayina ari inzingu tibakagize kugira ngo karyosha ahantu gusa, bageze kugira ngo berekane ingene Abarundi basho kugwana n'Abadage umwanya utari muto. Kuko ingwano hagati y'Abadage n'Abarundi yamaze hafi imyaka 7. Aha rero niho bahuriye n'umwami Mwezi Gisabo mu gusinya amasezerano. Zari tariki 6 kwezi kwa gatandatu 1903. Mucamona kandi ko hari ibibuye bitandukanye n'ahandi cyo gituma bahita mu masenga ya Kiganda. Mu masenga ya Kiganda na hantu hirya gatoyi naho bagira ikintu bita kwambariza kiranga. Hanini rero ikintu twomenya kandi ko maramutse mushika ngaha anye nukumenya ko mu bami batwaye Burundi hariho abami tuzi bazwi cyane, navuga ni très important. Hariho ntacu cy'amarantama niwe yagize ubwami bumwe yongera yita igihugu izina kiba kimwe. Agacaba nta rugamba yaguye imbibe na Mwezi Gisabo rero ku bwami bwiwe yahuye n'ivyago vyinshi. Uvuga yaragwanye n'abanyamahanga, aragwana nabo mu nda yiwe nk'akararo nk'amaconco na Kirima. Rero mwinjiye mucamo habona aha kakabarabara kagera naho niho herekana ko ingwano yari iheze. Sukuva ko yabereye ngaho Kiganda gusa, yabereye Muramvya, Bukeye, Mbuye, Gishora, Bweru, Mwaro, za Gitega n'ahandi. Kapiteni Ramsey niwe yatanguye gushika. Mu gico gihe yaratumye ko umwami aranka kumanuka. Mu imana ho baca barungika delegation irongowe n'uwitwa Von Bet. Ngomaze kuduga rero abadasigana baramugwanije baramusubiza inyuma. Haca haza uwitwa Von Bering. Hacazana rero za nkozi yitwa mitrailleuses, niho rero Abarundi benshi baciye bahatikirira. Mwezi Gisabo racava hasi no kuva arahaguruka arahunga, acahungira hehe? Acahungira mu Gishora. Maze guhingira mu Gishora yamazeyo amezi arenga 10 mwaka. Ico gihe witwa Maconco niwe yiyegereza abazungu, aca yibwira ko ari we yoba atwara igihugu. Mugabo mu nyuma bamaze gusinya amasezerano, witwa Von Kotsen yatwara Afrika Orientale niwe yaciye yategeka yuko atiza kurondera umwami umwe ari atwara igihugu. Kuko bamaze gusinya Traité de Kiganda. Traité de Kiganda yofficializa abakoroni kuba mu gihugu, yagabuye igihugu mu gutatu. Igice kimwe giha Maconco, ikindi gice bagiha Kirima, Muramvya bahaye Maconco, mu Bukeye bahaha Kirima. Anga Kiganda narasigaye harasifise Mwezi Gisabo. Hanyuma mu nyuma rero adaciye na kabiri mu myaka 2 niho uwo unyina yamuze Von Kotsen yaciye yategeka yuko bateza kurondera umwami w'ukuru ariwe atwara igihugu. Mugabo ategekwa n'Abadage no kuba station militaire yari mu Kajaga hariye. Kubera ikeri ya Gahotoro n'amasezerano yatuma umwami atakaza ububasha n'igihugu gitagaza ubwigenge. Nukuva yari amasezerano arekurira Abadage kuba mu gihugu nkuko ari ciwabo. Nico gituma ya Gahotoro n'amasezerano yabaye ashituma umurundi adasubira kugira ijambo n'agaciro n'agateka mu guciwe. Nukuva baci baba abantu babaja babanyamahanga. Nico gituma bayita amasezerano ya Gahotoro si biganiro sikiyago, yabaye ico bita negotiation, ibihariro. Nukuvuga gufata ku ngufu. Byagenze guterera urabona ngaha ku ifoto turabona umwami Mwezi Gisabo, turabona bitwa ba Rugema na Ntarugera bari abahungu bakuru b'umwami bamufasha mu vy'ingwano barongora urugamba. Tubona wa Mudage Von Bering nabo byari kumwe babiri ngaha. Rero Mwezi amaze kugwana n'udasigana biwe hambakarushwa nababwiye bihome akamwigura. Mwezi yahavuye ahunga gatoyi, hanyuma mu nyuma baca baraza
za ngoma nababwira zavuga no kuvuga ingoma ya Rukinzo yavuga mu gatondo imisi yose kandi yavuga ari kumwe amari muzima umwami atari muzima atari hiyo ngoma ntiyavuga rero mu ico gihe bazi ko bisha umwami baca mu ngoma ziravuze niho baca baza gusuzuma n'ikiziga cyande c'umwami basanga bishe ubusa n'umwami atari umwami baca bagira ubwo bareba yuko abami b'u Burundi batazobamara baca basaba bati rero reka ingwano tuyireke nukuvuga umwami bamuhanuye naba amacinjo babahanuye bati habe ibiganiro ivy'inko baca barabisha hasi baca baraza rero ngaha none ivyo biganiro bagira barumvikana ikirimi ko barundi bavuga ikirundi bariya naho bavuga ikirundi nyene ivyo biroroshe cyane mu myaka 7 umuntu amaze kumenya ururimi rw'ico gihugu mu manya muto kandi uwitwa Kirima ariwe mwene wabo na Mwezi Gisabo muga yavutse muri Kongo yarazi igiswahili yarazi n'ikirundi rero abadagi biyentesa cyane ku kidagi be n'ikirundi vy'igifaransa vyozo nta n'ivyari bwabiho umwami Mwezi Gisabo nawe naho ataba yumva ururimi abiwe barashaka kuvyumva hamwe bakabimwumvisha cyo ni cyari kigoye cyane ko rero niko vyagenze ngaha tuja tubona amasezerano 9 naye ni nka bita ico bita ibwizwa shingiro referendum y'abadagi yarekurira abadagi kuba mu gihugu mu mpande zose z'igihugu bakorega ibikorwa byari byo byose ataco basabwa ahubwo basaba inguvu n'ubasha numva n'amaraso y'abarundi yarahasesekaye cyane kuko umurundi w'ico gihe yarasumbwa n'imbwa y'abadagi